nuko rero tugomba gushishikara kumviriza ubutumwa bwiza. Turafise abigisha babiri batubarira ubutumwa bwiza. Tugomba gutangurana n'umupasteur yaherekeje umwungere Pasteur Sylvestre yaje ava mu gashikanwa, hanyuma turaza gushishikara kumviriza ukurikira umwungere wa kabiri ikirembe. Kasi tubaramutsa amahoro y'Imana, shengero ry'Imana. Amahoro mwese. Yesu nabahezagire. Hanyuma rero turanezerewe bikomeye ko Imana yo mu ijuru yateguye ibihe vyiza nk'ibi ku ishengero ry'Imana, kugira ngo ishengero ry'Imana yongere gusubizwamwo intege muri ino misi ya nyuma. None rero dusome amajambo y'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, igice ca 16 guhera ku murongo wa 13, nimero z'urupapuro ni 24. Matayo 16 turahera ku murongo wa 13, nimero z'urupapuro ni 24. Niho hari amajambo y'Imana numvise twosangira. Handitse ngo Petero ashinga intahe yuko Yesu arinde ishengero ry'Imana, ari Kristo. Yesu aja mu misozi hera i Kayisariya mu bwa Filipo, abaza abigishwa biwe ati abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Nabo bati bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi, abandi ngo uri Eliya, abandi ngo uri Yeremiya canke umwe mu bavugishwa n'Imana. Arababaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Yesu aramwishura ati uri umuhirwe Simoni mwene Yona, kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye, ariko ni Data wo mwijuru. Nanje ndakubwira yuko uri Petero, kandi kuri urwo rutare nzorwubaka ku ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nzoguha imfunguruzo z'ubwami bwo mwijuru, kandi ico uzohambira mu isi kizoba gihambiriwe mwijuru, n'ico uzohambura mu isi kizoba gihamburiwe mwijuru. Maze ihanikiriza abigishwa ngo ntihagire umuntu babwira ko ari we Kristo. Yesu nashimwe. Naya majambo y'Imana dusomye. Uyu n'umwami wacu Yesu Kristo yariko arakora urugendo, akora igikorwa camuvanye mu ijuru aho Imana iri. Yifuza ko abana b'abantu bamenya kandi bakakira umuco. Ariko aradugara ari kumwe n'abigishwa biwe, ababaza ikibazo. Bama bavuga ngo n'umwigisha abazi icagize gute? Icagize gute shengero? Icazi. Kuko hari aho dukorana mu ishengero ry'Imana, cyane cyane mw'ino misi ya nyuma, abishengero tukibagira uwo twakurikiye, tukamwitiranya kubera gucumukuzwa n'ibihe. Ariko turagomba kwibutswa n'Imana uwo Yesu wacu ari we. Arababaza ngo mbega umwana w'umuntu, bariko baraduga umusozi, nibisozi birebire vy'i Kayisariya mu bwa Filipo, bariko baraduga, sinzi ko hari kizuba n'inuguta nyinshi, agatuguta kabaca hirya no hino. Yesu arabaza ngo mbega umwana w'umuntu bagira ngo ndinde? Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Biki kibazo wocishura ngo iki? Erega kwishura bivana n'ingene ubayeho, bivana n'ikibanza wamuhaye, bivana n'ingene umubona. Kandi iyo babajije ikibazo, iyo abantu bavuga ivy'abandi, ivyo bumvise ku bandi, mbega hari ingorane irimo? Baca baratangura ngo bamwe bagira ngo uri Yohana umubatizi. Usomye ijambo ry'Imana
ninde yiyumvire ko Yesu ari Yohana umubatizi? Usomye muri ubu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ubwo bwanditswe na Matayo igice ca 14 ku murongo wa 2, urabona ingene umwami Herode umwe yicisha Yohana amuhoye ko yamubwiye ijambo ry'Imana. Agize gutya kumva Yesu ariko arigisha akora ibitangaza, Herode yaciye atuma abantu ngo genda mumufate mumunzanire. Bafate nde? Bafate Yesu mumunzanire. Atuma igisirikare, atuma igipolisi, atuma inzego, kuko n'umwami. Inzego zigiye zishitseyo, abapolisi ababaganza bagezeyo basanga Yesu ariko arakora. Yesu nashimwe. Mbega Yesu nuba arakora? Shengero ry'Imana, Yesu aracakora. Amen. Aragira gute? Arakora. Basanga ariko arakora, basanga ariko arigisha, kandi ijambo rya Yesu rifise ububasha. Abari baje kumufata barahagarara, babanza kumviriza ivyo umwami avuga. Erega Yesu avuga neza, sivyo? Yesu ariko aravuga nawe uravyumva. Akayaga karagira gute? Karahinduka. Amageragezwa n'ibibazo vyakugarije, mbega ntibica bugufi? Babanza kumviriza bati none ko twagumye ngaha, erega shefu mufate. Shefu nawe ngo natanze komandema mufate. None ninda mufata? Urazobaza abasirikare baje mwijoro. Yesu nashimwe. Baje kumufata n'ibigwanishwa vy'ivyicanyi. Baza gufata umwami Yesu. Hanyuma Yuda aravuga ngo uwonza kugwa mu nda azoba ariwe muce mugira gute? Muce mumufata. Mbega Yesu nugufa gufata? Mbega ba Yesu nugufa gufata? Mbega ishengero nugufa gufata? Baraje baravuga ngo Yuda aramugwa mu nda. Hanyuma Yesu araza ngo muronderande. Ngo Yesu Munyanazareti. Nawe ati ni jewe nimumfate. Bagenjeje imigongo bagwa hasi arabasoda. Kwijamba avuze ngo ni jewe gira gute? Gira gute? Nagomba mbwira ishengero ry'Imana, ishengero rya Kristo Yesu rishikwe ko n'amaherezo y'ibihe. Mureme ntaco tuzoba. Yesu ari hagati muri twebwe. N'abadayimoni bazobigeza bazisenya. Amen. Bazokwisenya. Hanyuma rero urumva abo basirikare, kubera Yesu yagomba gukora igikorwa, yarabohereje baramufata baramuboha baramujana. Uyu Herode umwe yaca umutwe Yohana atumye Yesu ngo afatwe. Abagiye kumufata baratinze barabona bati ntawo mushorera kwa maboko. Yesu nashimwe. Shengero ry'Imana ni muremi, shengero ni ry'Imana, nta badayimoni bazorishorera kwa maboko. Oya, ishengero ni rya Kristo kandi ni ishengero rihangamye. Hanyuma rero Yesu bamuvuze ngo baramubwira ati erega umwami adutumye ngo tugufate. Yabishuye ngo genda mubwire iyo nki, genda mubwire iyo nki, genda mubwire iyo mbwebwe uti data arakora, nanje ndagira gute? Nanje ndakora. Amen. Uyabwirwa amajambo ni Herode. Herode baciye baza ati emutamu, burya ntawe ubura ico atinya. Ariko aravuga agashitsi karagufata atanakuravye. Twagize ngo twimvire ingene tumufata, tumubariya tubwiye ijambo. None yabishuye ngo iki? Wewe wobibarira umwami? Wobibwira umwami?
ati n'ibintu bigoye mutama nyaguhora ku ngoma, urya Yesu ugomba uwo mureka. Yesu nashimwe. Gomba uwo muva inyuma. None byagenze gute? Cyenda batuma muri abasirikare gufata umusivile akabananira. Mbega Yesu n'umusivile. Yesu nashimwe. Yesu n'umusivile. Yabwiye Yosuwa ngo genda umugabisha agaba ingabo z'Uhoraho. Amen. Komanda supreme w'ingabo z'Imana. Si umusivile. Oya, so gupfa gutora. Pilato Herode yibaje ngo ni imfino, umwara atinyuka, hariho abantu baba mwegereye ngo rega yavuze ngo uri mbwebwe. Yavuze ngo je ndi mwebwe, ati none wibaza ngo nugufyina. No tuje twiruka. So gupfa gufata. Niyo munsi Herode yifata mu mutwe aribaza ati yo, uyu n'umuzimu wa Yohana. Narishe Yohana ariko sinzomukira. Ndababwira ngo abantu b'impwemu mushikame cyane, kuko n'amagufa y'umugorotsi yarazuye wagize gute. Amen. Hagarara neza, nezera Imana yihimbare, kuko ibyishengero bigera kure. Herode acatinya ngo n'umuzimu wande. Nico cyatumye abisha ngo bamwe bavangura Yohana umubatizi, abandi nguri Eliya, abandi nguri Yeremiya, abandi nguri umwe mwavugishwa n'Imana. Yesu natariko muhamugira ngo ndinde. Bifuza kwishengero ry'Imana ritahura uyu mukiza, rimenye uyu mucunguzi w'ubugingo, uyu mwami yadukunze akaturondera, n'umwami aganza baki, ni Kristo w'Imana. Petero acavyishura muri amajambo yose. Fisiri jambo rivango Yesu acabwira Petero ati Petero, ndakubwira ngo uribuye. Petero surutare. Urutare ninde? Ni Yesu. Ariko nibuye riri n'igiciro. Sivyo? Ariko cyane cyane iki? Cyane cyane urutare. Kuri urwo rutare nzorwubaka kwishengero ryanje. N'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute. Yemwe shengero ry'Imana, twe dushinzwe ku rutare. Shengero ry'Imana rishinzwe muri Kristo Yesu. Muzobona amageragezwa, muzobona intambara Satani agaragaza ngo asambura ishengero, asambura abakozi b'Imana. Ariko Yesu yavuze ngo iri ni ijambo rya nyenijambo, kuri urwo rutare ndyubatse ku ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute. Ni ijambo rya Yesu. Amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Amen. Satani ntacyo adakora. Abadayimoni bagerageza ku murango na ryari no mwijoro. Nasomye Bibiliya igihe mwitangura igice cya 3 mu murongo wa 15, Imana avango nzoshira inyangane hagatewe n'uyu mugore, hagati uruvyaro rwawe n'urwiwe, uruvyaro rw'uyu mugore ruzokumena umutwe, nawe urukomeretsa igitsintsiri. Iri jambo ryabwiwe Satani aribariwe n'Imana, abwirwa ijambo cyuko mu ruvyaro rw'umugore, mbega Yesu ntavyawe na Mariya, hazoboneka uzomumena iki. Satani yahereye ijya munsi arondera ingene abantu b'Imana batotera baje imbere. Yateje Kayini kwica Abeli, yica umugororotsi kugira ngo uruvyaro rw'umugororotsi rubure. Ariko Imana yarashumbushije Adamu na Eva. Mu gihe ca Nowa yateje umwuzure, ateza abantu ibyaha ngo Imana ibarandure. Ariko vyanditse ngo ariko Nowa we uhoragira gute? Aramushima. Yarifuje guhenebereza ishengero. Twogenda tugasoma ijambo ry'Imana, mu nyuma Imana ihamagara Aburahamu. Aburahamu mu ruvyaro rwiwe ntacyo Satani atakoze ngo abamare muri Egiputa. Baraheze.
ahubwo ishengero ry'Imana ryavuyeyo uburarame inkingi y'igicu ku murango ibaherekeje mw'ijoro inkingi y'iki y'umuriro. Hanyuma rero Satani yipfuza ko ico Imana yavuze kitazoshika. Hari ico Imana yavuze kitazoshika? Nta jambo Imana ivuze rizogenda ngo rihere. Ndakuremesha mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, we wavuganye n'Imana, ntusimbwe n'umutima. Ico Imana yakuvuze ko kizoba, nta kibuza Imana gutabara. Imana ntikangwa n'ibihe, Imana ntikangwa n'ikirere. Iyo ije gutabara iragira gute? Iratabara. Yaragwanije Aburahamu ngo yihakane Sara ngo ni mushikiwe, iragwanya Isaka ngo yihakanye Rebeka ngo ni mushikiwe. Yakomeje gukora ivyo kugwanya ishengero ry'Imana, ariko Imana yagiye irahagarara. Mw'izina ryande yagiye irahagarara, iteramira igikorwa. Reka turabe hariya mu gitabo ca Esteri. Esteri igice ca 6. Ishengero rya Kristo n'amarembo y'ikuzimu ntazogera gute? Ntazogira gute? Ntazogira gute? Ntazorishobora. Turakwiye kunezerwa kuko Satani ntaco azotugira. Esteri igice ca 6. Turahera ku murongo wa mbere. Handitse ngo umwami akuza Morodekayi kuko yamukijije abake abansi. Yesu nashimwe. Iryo joro nyene umwami abura itiro, aca avuga ko bazana igitabo kidonda ibigenda biba ku ngoma yiwe. Nuko bagisomera umwami, basanga canditsemo yuko Morodekayi ariwe yareze Bigitana na Tereshi, babiri bo mu nkone z'umwami bo mu barinda umuryango, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Nuko umwami arabaza ati, mbega Morodekayi uwo hari ishimwe cyangwa icubahiro yahawe kubw'ivyo? Maze abasuku b'umwami bahereza baramwishura bati ntaco yahawe. Umwami arabaza ati, ninde ari mu rugo? Kandi aho nyene Hamani yarashitse mu ntangaro mu rugo ibwami, azanywe no gusaba umwami ngo manike Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abasuku b'umwami baramwishura bati, Hamani niwe ahagaze mu rugo. Umwami ati niyinjire. Nuko Hamani arinjira, umwami aramubaza ati, mbega umuntu je w'umwami nkunze guha icubahiro yokorerwa iki? Nuko Hamani baza mu mutima ati, hari uwundi umwami yokunda guha icubahiro kuruta jewe? Maze Hamani abarira umwami ati, umuntu umwami akunze guha icubahiro bozana imyambaro y'ubwami iyo umwami ahora yambara, n'ifarasi umwami agenderako yambitswe n'igitsibo c'ubwami. Maze iyo myambaro n'iyo farasi bo biha umwe mu baganwa b'umwami asumvye abandi icubahiro, bakayambika uwo muntu umwami akunze guha icubahiro, bakamugendagendesha mu nzira yo mu gisagara ari kuri iyo farasi, bagasemera imbere yiwe ati, umuntu umwami akunze guha icubahiro, uko niko azohoragirirwa. Nuko umwami abwira Hamani ati, bandanya wabira imyambaro n'ifarasi nk'uko uvuze, ubikora utyo kuri Morodekayi umuyuda. Yama yicara ku kirimbi bwami, ntihagire na kimwe haza mu vyo uvuze vyose. Nuko Hamani yabira ya myambaro na ya farasi yambika Morodekayi, amugendagendesha mu nzira yo mu gisagara, asemera imbere yiwe ati, umuntu umwami akunze guha icubahiro, uko niko azohoragirirwa. Hanyuma Morodekayi asubira ku kirimbi bwami, ariko Hamani arihuta asubira iwe ababaye kandi yitwikiriye. Maze yigana Zereshi umugore wiwe n'abagenzi biwe bose ivyamubaye ko vyose. Nuko abahanuzi biwe na Zereshi umugore wiwe baramubara bati, Morodekayi uwo kutangiye gucurangurizwa imbere yiwe, asangwa ari uwo mu ruvyaro rw'Abayuda, ntuzomushobora, ariko uzocurangurizwa imbere yiwe nta kabuza. Bakivugana nawe, haza inkone z'umwami zihuta kujana Hamani ku giture Esteri yari yagize gute? Yari yateguye. Yesu nashimwe. Inkuru za Morodekayi na Esteri turazizi. Cabaye igihe kibi aho Satani yategura kuzimanganya ubwoko bw'Abayuda, kandi arabikora.
aciye mu mugabo w'ubwishime yibona kandi yiyumva yitwa Hamani. Yari umugabo umwami yakujije ariko akanka ishengero ry'Imana. Nagomba ndababara ishengero ry'Imana naho Satani atwanka, tuzobaho abona, tuzoja mu ijuru abona, tuzohabwa ibyiza abona, Imana izoduhezagira agira gute abona. Satani aranga ishengero, aranga umugeni wa Yesu. Hamani yari umugabo w'inzigo. Satani aca mu mutima wiwe ategura ingene ubu bwoko bw'abayuda bwohona. Igihe Hamani yaba ariko aragamagama aca ibwami, abantu bose baca bamunamira. Kandi kujya ni kwari ukunama ngo nicubahiro umuntu ahabwa, kwari ukumusenga. Hariho Morodekayi yiyamira kuri porotaye, yugurura abakuru yongera yugara. Hanyuma rero Morodekayi mu mutima aribuka ngo vyanditswe ngo Imana yonyene aba ari izokunamira, aba ari izosenga. Mbega niho turi, uwo murongo niho turiko. Imana yonyene aba ari tuzopfukamira. Yesu nahabwa iki? Ntidukangwa n'igihe, ntidukangwa n'ibisuriranya. Iri shengero ryubatse ku rutare, n'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute. Reka gutinya ivyo ucamwo, hagira neza kuko abera bazotabagwa, tuzotabagwa. Morodekayi abandi bose bamwunamira. Morodekayi bangu Imana yanje mu ijuru niyo nzorangamiza. Yesu yavuze ngo nimwabona ivyo bibaye muze murangamiza imitwe yanyu murabe mu ijuru, niho gutabagwa kwanyu kuzogira gute. Be tuzotabagwa, bijuru rizodutabara. Amen. Shengero rizotabagwa. Yego. Hanyuma rero Hamani n'ubwishime bwinshi arabati uyu mugabo w'inkengerwa atanyubaha n'abakuru banyubaha niki. Karamurya karaziriringa, yagaruka akamuraba nabi. Morodekayi nayo ku mutima ngo ndafise Imana, Imana yanje nkorera, Imana nakurikiye, Imana senga. Iyo niyo nzopfukamira, niyo nzokunamira. Ni kuburake bwa Hamani bwadutse, yanduruka Satani yuzuza muri umutima wo guhonya Abisirayeli. Arimba ati no kwica Morodekayi wenyene ntaco nabankotse. Agenda ayagisha abandi baganwa bati hari ubwoko bwaje ari nyagani wacu muri ibi bihugu, bari bakwiye gupfa. Beshengero y'abadayimoni bavuze ngo twadukwiye gupfa, mubona turaba gupfa, turaba kubaho. Babwira umwami ngo aba bantu ntibakubaha, twagomba rero dushinga umunsi tuzobicira ko bose. Ati kuri konte yawe umuganwa wese azoshira kwa amafaranga angana uku. Mwama byumvise ntaco yiyumviriye, yaciye aha ntuze Hamani impeta iriko kashe, ati genda wandika ivyetu kugomba. Bica bikwiragira mu bihugu 127. Aha abayuda hose banyabagiriye, bashinga itariki yo kuzobica. Ariko ndakunda Imana, Imana yacu nikangwa n'ivyete. Yesu nashimwe. Kandi bivyete by'abagabo ngo bimaze kwandikwa ntivyagira gute, ntivyagira gute, vyarasinywe ntivyagira gute. Shengero ry'Imana hari byose Satani azi ngo ico sinye ntigisinyurwa. Uzumubwira uti hari Imana ibihindura, hari Imana ibigaburuza, hari Imana ibisubiramo.
birakwiragira. Hanyuma Hamani akagenda ibwami iteza Morodekayi ati tariki izogera tuzobereka. Hamani amaze kubona ivyete, ico yakoze yaciye yambara amagunira. Aja kugira gute? Shengero ry'Imana, iyo tubonye hari ibintu bidasanzwe birondera ubugingo bwacu, birondera ishengero ry'Imana, ntuzuvuge ngo nta kundi twabigenza. Bene iyi mvugo ngo none twogira gute, ngo none twabigenza gute, ngo reka dupfe kwemera ngo tuzokwakira ibije. Iyi mvugo ni y'abanyantege nke. Mana nidutabare. Hari ico gukora mw'izina ryande. Hari ico gukora mw'izina ryande. Morodekayi ivyete vyasinywe yambaye amagunira, ategura amasengesho yo kwisonzesha. Ndagiye mbwire data, ndagiye mbwire Yesu, ishengero ryiwe ryagutswe, ivyete vyamaze gusinywa, ndamuhamagare agira ico adukoreye. Hanyuma rero Imana iba yarabiteguye neza, ibwami hari harashitseyo Esiteri. Yesu nashimwe. Hari harashitseyo Esiteri. Hanyuma Morodekayi acaza ibwami yambaye amagunira, aza ibwami aroha avuza induru, Mana tabara ishengero, Mana tabara ishengero, Mana tabara ishengero. Ibwami haravugira induru. Sa baticeceka nibiki? Mugabo ko wahora ukora ngaha wabaye iki? Ati ndafise icete ngomba munshirira umwana wanje Esiteri. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Hanyuma rero baca bashira icete Esiteri. Ari bwami Esiteri akiravye asanga ibara ryaguye. Mbega ibara rizogwa? Oya, nta bara rizogwa. Yesu azoba arihe? Yesu nashimwe. Hari ico tuzoba? Oya, reka Satani akore, kuko Yesu azoza. Esiteri asomye icete arabura ico afata n'ico areka. Mugabo Esiteri mwibuke ko yarezwe na Morodekayi, amwigisha gusenga. Muri ivyo yavuze ngo ntugasigeho kugira gute? Yemwe shengero ry'Imana, reka kuvuga ngo none twobigenza gute. Nambara ibibazo bikugarije, reka kubura uko ubigenza. Amavi yacu napfukamira Imana, Imana izozitabare. Esiteri abwira Hamani atuma kuri Morodekayi ati nimumushire impuzu yambare, je simbona ingene vyogenda. Morodekayi genda mumubarire. Aturabuze uko vyogenda. Ninda zicatumye ushika ibwami. Mbega si Imana yakwinjije kwari ukugira ngo uzoseruke mu gihe bene iki? Rabica ukora Esiteri, rabica ukora, nturekerane, rabica ukora, ntuve ngo ndabuze ico nkora. Esiteri muhema aramwibira akabanga ati ja gusenga, ja ku mavi. Yesu nashimwe. Ibibazo vyawe bikugarije, ja hehe? Jahe. Bwira vyose Yesu, ntubicagure. Ibikurusha, ibikuremera, ibikunanira, byose bibwira Yesu. Esiteri acabwa atuma kuri Morodekayi, ndagiye gusenga Imana, nisonzeshe n'abakobwa banje kumara iminsi 3, namwe mwisonzeshe. Hanyuma rero bafata umwanya wo gusenga Imana. Narakunze Imana, umuntu asenga Imana imuha ubwenge. Yesu nashimwe. Uzoshima ko wabanye neza n'Imana, usenga Imana, wegera Imana, Imana izoguha ubwenge. Ingene uhangana n'ibihe mw'izina ryande. Ingene ukenyurana n'imitego abadayimoni bateze bisonzesheje. Uwasenze. Amen. Esiteri amara iminsi 3 na Morodekayi
amara iminsi 3 nawe ku mugwa mukuru Shushani bamara iminsi 3 bari imbere y'Imana bafise teme imwe ivuga ngo mana tabara abayuda, mana tabara abayuda. Yesu nashimwe. Mbega bishengero natwe twosengera ishengero ry'Imana, natwe twokwisengera tuti Imana tabara ishengero ryawe, ishengero ryawe uritabare, ishengero ryawe urigire neza. Mbega Imana yovyumva, mbega Imana iravyumva, amarira twaretse Imana irayumva. Mbega izoyishura, bangabize ko Imana izotabara ishengero. Imana ibahezagire, ishengero ry'Imana rizotabagwa, rizogirirwa neza, tuzobona Imana. Misi 3 iheze Esther aroga arisiga. Yesu nashimwe. Yambara neza, yambara camikazi. Morodekayi akura amagunira, aroga arisiga, yambara umwambaro w'akazi, yitondera ku kazi. Ati Imana twabariye iraje ikore. Amen. Imana iraje gukora, yitondera ku kazi. Hanyuma rero musaba inama, umwami bari mu nama, Esiteri yambaye neza, cyarazira kwaza batamutumyeko. Ndakubwire ko ibizira bidashoboka byo twugariza ngo niduhezagirwe, hari Imana ibizirura mu izina ryande. Esther aratambuka, naho kizira njanye n'Imana, hwaye ijambo. Yesu jana nanje, Yesu nashimwe, jana nanje. Agiseruka hari mu muryango umwamaho avyagiye. Urazi umuntu amaze iminsi imbere y'Imana, asa neza asa nabi, asa gute? Arakayangana. Muntu yasenze Imana nawe mubonye wumva wamukunze mu izina ryande. Umwamaso Rusi akibona Esiteri, mutima urasimba, yumva aragize gute? Yumva aramukunze. Esiteri kumbe yasa neza kurya. Yisanze yagoroye inkoni, bisigura ngo bandanyuze. Shishikara ugire gute? Kuko barasenze mu izina ryande, barasenze mu izina ryande. Bandanyuze Esiteri haratambuka mu izina ryande, atambuka mu izina rya Yesu, aragenda atuje n'ivyizigiro vyinshi. Nasenze Imana igomba isenyura igisika, ivyete bihinduke. Ashitse imbere y'umwami, umwami aramwiteza ati Esiteri, ico nsaba cose ndagira gute? Hari ivyo yari yamubwiye ko aje gusaba sa, ariko yabibariye Imana, ico nsaba cose ndakiguha. Naho co bigisate cy'igihugu, umwami yaravugishijwe kugeza aho n'igihugu agitanga sa, akigabura nande na Esiteri. Ariko umusenzi ari mu ibanga rikomeye yavuze mu guca bugufi gukomeye, mwami ndakumbuye kukuza Imana, uno musoze kuza ndakuza Imana, kandi ntuze kwizana wenyene, uze kuzanana n'umwubahwa inde Hamani. Mwasi wawe ntukamurabe ijisho ribi, wotsindwa. Byanditse ngo mwasi wawe niyasonza ugire gute? Bamumenya kugwana intambara neza nk'abantu bafise inkomezi mu izina ryande. Ashonje gira gute? Anyotewe muhifana hagire gute? Yinywere. Kuko ngo bumuremetse kwa makara gira gute? Muzanane na Hamani. Hamani nawe acaduza akaguru ku kandi ngo narabivuze. Uretse Morodekayi atanyubaha, no mwami kazarazi junja ryanje, we bireke. Sivyo? Baragenda bararya baranywa, mwami aranezerwa, amazimano yateguwe n'umuntu yasenze Imana. Yesu nashimwe.
hanyuma ati hajya umwami umutima umaze kunezerwa ngo Esiteri narabikubariye nsaba ico ugomba naho kiba igisate cy'igihugu ndakiguha. Esiteri ati mwami wanje nyaguhora ku ngoma nejo nk'aya masaha mwogaruka kandi nzovuga ikiri ku mutima. Uzugarukane n'umwubahwa Hamani na Kirida asha ngo mwino misi nzogacamwo. Azogira gute? Ngo azogacamwo ngo nejo nzogaruka hatari umugabo ndamubona umenga atambukana amanyama ngo uretse Morodekayi atanyubaha. Morodekayi amaze iminsi 3 yisengera Imana, yari yihagarariye ku irembo. Hamani kiragamagama n'agasuzuguro kiraba Morodekayi, azunguza umutwe. Morodekayi ati yubuzi ko twasenze, yubuzi ko twasenze, yubuzi ko twapfukamye, wagize amakenga kisubirako. Gwanyishegero ry'Imana ryubatse kuki? Ryubatse ku rutare. Hamani umujinya uramurya. Morodekayi ashimira Imana mu mutima ngo ndagushima ko twarose akanya ko kubikubarira. Hamani acarataha, yumva uburake buramufasha. Ati uno munsi uvuye gufata akayaga ibwami. Ati byari meze gute? Ati byari meze neza. Ngo mugabo ngo sinzorya nezerwe nkibona Morodekayi. Naho n'umwamikazi ankunda, aramukunda sa, naho umwamikazi ankunda sinzonezerwa nkibona Morodekayi. Shano mugira gute? Haraho Satani arariyumvira ingene azokugira, akarondera abamugira inama. Ndamugenzene abahanuzi biwe ati urafise ico ukora, tuma ko abahinga bakora igiti c'imetero 15 baca bagishinga, ejo mu gatondo uzuzinduke usabe Morodekayi bagire gute? Bamumanike. Ngo muri abantu b'abagabo, bakutyo rero uzoza kurya uja kunywa yene na mukiziriko ubone kunezerwa. Hamani tiyo nama niyo barara baragikora, n'ibiziriko barabikora bashira ngaho barabimanika. Yesu nashimwe. Hanyuma rero bwakeye ntiyabonye burakeye ariruka kumbura ibwami havyutse uruhagarara. Yesu nashimwe. Ibwami barara bicaye, none umwe amaraye yabuze itiro, abo hafi ye bose inzira. Ati nzanira igitabo. Uwo munsi arabagize ingorane, barara barasoma ati kanura somera, hari dosiye y'abakora Imana bafise amateka banezereye Imana umengo vyaribagiwe, ariko muri Yesu ntivyibagirwa. Hari hagezwe ivya Morodekayi. Kuzingura paje teme ivuga ngo ingene Morodekayi yakijije umwami Asuwerusi abagomba kumwica. Ngosomera ngo kandi ivyo vyarabaye, nakoze iki ku muntu yarokoye ubuzima bwanje ko twasanze ari vyo abagararije bakicwa? Banati Morodekayi aracari ku rugi ntiyibutswe. Nakuzuricoza ngo ntiwibutswe, ngo ntiwibutswe. Yesu nashimwe. Kwaciye igihe ngo casingira gute? Kwasingira gute? Oya, rorera umwanya wawe. Yesu niyaza kuvyibuka azobitunganya. Morodekayi ntawuzi imyaka yaciye atagira gute? Atibukwa, bamuca kumengo ntaco yamaze. Ariko vyari vyaranditswe. Umwami ati barabimusomera barabisubira buba burakeye, erega buzoca. Mbega ubugingo bwawe buzoca. Umutwenzi uzotambika, Yesu azoza. Morodekayi nawe nge Hamani nawe nge yavyusa atana karavya ati ndamumanika.
no musi ndamumanika reka nyaruke mumanika kiri mu gitondo haza kugera kurya nagize gute haza akamagira nibwami ageze ibwami habavuze ijambo indani mu nzu ngo ninde muntu ari hafi biruka kuraba ngo hari Hamani mubwira banguke nta yambu nta bwakeye nta mwaraye gute kuko ntibari bajyana ntavyo mwamagize gute ntavyo mwamakeneye ngo mwaramutse ntibigize gute ntibikenewe kuko burinze buca agira gute kuba ari shengero Yesu nashimwe ati ndabaza Hamani je umuntu umwami nkunze gwicubahiro yogirirwa gute ati nta wundi woni jewe reka bazibesha nta uzagutwara umugisha wawe nta uzatwara umugisha w'ishengero ngo ni jewe aravyibwiye ngo mbanza undendere niyumvire ngo abantu bizera baranagoye ingene bavuga abakuru baranagoye ingene bavuga ngo en fait donc umuntu umwe bakunze guha icubahiro kaniyumvire neza yo kwambara impuzu uhora wambara mama ati kindi yo kwambara igitsibo c'umwami ati kindi ya modoka uhora ugiramo nawe yo yivemveramo akumva ingene bigenda neza ati ivyo vyose uvuze genda ubikorere Morodekayi umuyuda nyaruka kuko acavuga ijambo rigoye ngo baca bazana umuganwa asumbye abandi iki yarinde ntiyari Hamani nyene ngo ni wewe nyene cugenda uhitana impuzu ziwanje uhitana n'igitsebo c'ubwami na ya farasi ngenderako ushireko Morodekayi ucuca imbere nk'uko wabivuze ucu yasemerera ngo ukuri ko bizahora bigenda kumwami akunze guhicubahiro Hamani yarambaye ibara Hamani yaramaramaye Hamani yaratitutse Hamani ati ndambaye ibara abasha wona hora nunamira nijangiye kunama ndamwambika ibirato ndamwambika ikanzo n'igitsubo c'ubwami namushire kw'ifarasi nyerere mu gisagara vrema n'icubahiro canje bo musi baramunamiye sa Hamani baramunamiye oya yarageze kugira gute kunama yererwe nyuma ya imbere ya Morodekayi umwami akunze w'icubahiro kuni kwazohoragirirwa ahera mu gitondo mu masasi aba bantu ntibaba baramenyereye kwiruka n'amaguru barabishoboye maguru yahiye yasaraye abikora bikunze oya ariko natabishaka hari Imana igana mw'izina ryande barasenze Morodekayi nawe ngira ngo yaragiserera ateye muganda kugonga kutanyaruka uno mwanya wanje nyaruka yagera mu gisagara harati akagomba kwiyoberanya ngo sobe muga ko ntakumva ijwi aha bariko barakumva ivyo uvuga sherejwe hejuru tego ego mutama umama kuza gwicubahiro kuri kwazohoragirirwa mbega ni kwazohoragirirwa azamikwa inyambara igitsibo agendera kw'ifarasi y'ubwami rema mu mutima Yesu ariho kandi ariho kubw'ishengero yavuze ngo ko ndiho namwe muzogira gute oya humura Yesu ko ariho nawe uzobaho hanyuma Hamani ataha yatanye yamenaguritse yasaraye yarushe ngo yikoreye amaboko yipfutse mu mazi ati ndambaye ibara bamwe bamuhanura bari bavyumvise umuhanuzi mubangana umurozi naravye ari abantu bashaka guta umuntu mu rudubi ivyago bimufashe bakamuta ashitse ata ndagotse basha
N'ivyambaye ko mwabimenya ati haraho bitamenyekanye. No mu bimenyesha makuru. No kumbuga ngurukana bumenyi. Amafoto n'amavideo biracicikana. Ya babaga bamuhendeje ku mugoroba tumve mutama tukubwire. Mbe burya Morodekayi n'umuki. Morodekayi n'umuki. Bone mumuzi. N'umuki Morodekayi. Basanga n'umuyuda. Tibara riraguye. Asangwa Morodekayi ari umuyuda by'ukuri. Yesu nashimwe. Ukaba utanguye gucurangurizwa imbere yiwe. Ntuzomuva imbere. Iri jambo ryavuzwe n'abanyabyaha bamuhenze. Ariko bavuze ukuri. Yesu nashimwe. Ibi na Satani arabizi. Kwishengero rya Kristo. Duhagaze turaba Kristo bukuri. Amen. Bamwe buzuye muhemu yera. Basenga Imana. Bavugana n'Imana. Shaka tukababo. Satani arabizi ko atazogira gute. Ko atazogira gute. Harabizi. Shaka ry'Imana ezwa kuko nitwaba ba Kristo by'ukuri. Yesu akatwemera. N'abadayimoni barabizi ko batazogira gute. Batazodushobora. Jambo ryavuzwe n'abanyabyaha. Ariko kuri kuzuye. Hari abanyabyaha bivugishwa kwe magogwa. Mwami Sauli yabwiye Dawidi ngo mwana wanje Dawidi. Ngo kandi wewe uzonsinda. Wewe uzogira gute? Kandi wewe uzonsinda. Kandi uzoba umwami w'Abisirayeli. Burya umugororotsi ateye ubwoba ingabo z'abadayimoni. Sivyo? N'aya majambo. Bakimubwira iryo jambo mbega aranezerwa. Ko utege gucuranguzwa imbere yiwe. Bakiyavuga bataragaza ko umwubahwa Hamani yitaba ibwami yacerewe aroga. Bya bitugu taravyoga. Ngo kandi bavuze ngo nitugusige wacereje umwami. Yarirutse arateba yibagira kwaja kurya ibwami. Hanyuma ati mbesha ndabimira. Ati mbe mbujya ntimwumvise ivyambaye ati bijya birekeye mutama wamamaye. Wasevye kabisa. Ngo tugende hubwo nyaruka. Koreka ngene Esther nyifatire neza. Nabeko yonyibagiza akababano ngo no musi ho Morodekayi ndamucahe. Aducahe nyene. Aragenda arajyaranywa. Apeti yariyo. Kaibago kariyo. Abadayimoni nibashake bawure apeti. Mwizina ryane. Jeje umwami anezerewe nta kibazo umwami afise. Kwama niru ariruka umwami nibimuraba. Ati Esteri nsaba ico ugomba. Esteri acarunama ati mwami wanje nyagura ku ngoma. Ubwoko bw'iwacu bwaraguzwe. Umwami ati ubwoko bw'iwanyu. Umwami ntiyarazi ko Esteri ari umuyuda. Yesu rashimwe. Hari abakristo bibanga. Ivyo bitamenyekana bazwe n'ijuru bazogaragara mu gihe kibi berekana ukora kw'Imana. Umwami ati uyo muntu yubahutse umugore wanje n'ubwoko bwe wabo ninde? N'uyu mugesera Hamani. Itegeko yaciye asohoka no mujinya n'uburakari. Hamani nzomugira gute? Hamani nzomugenza gute? Yagambaniye umugore wanje akagambanira umuryango wiwe. Byagenze gute? Yanditse ivyeta byo kwica abayuda. Asohoka hanze haja muri jardin mwamabura amahoro haragaruka asanga Hamani yapfukamye ku bibero vya Esteri ngo mbabarira ngusabire usabira gatwe kanje ntanyice. Araratse cyane yomitana ati guma hubone.
keretse ubone ntiwamenya bugwanya, ntiwamenya buri kuhatangira, ntiwamenya bugomba guhonya ko ari ishengero ry'Imana. Aha Sylvestre barinjiye, umujinya ujejeta asanga yamupfukamyeho ngo ya ngo n'umugore wanje nawe yagirirwa n'icaha cyo gufata umugore w'umwami. Burya umunyabyaha ibyago bizomushikako. Babandi bari ngaho bafise agahinda k'ivyo Hamani ariko arakora. Hari abantu bafise agahinda k'ivyo Satani ariko arakorera ishengero. Baca bakira ingango rega mwamenya guhora ku ngoma. Uyu mugabo Hamani yarayashinze igiti cyo kumanika ko Morodekayi, kandi ariwe yagukijije. Vyatubabaje tubura aho tubica. Umwami ngo bakimumanikeko. Yaramanitswe ntiyamanitswe? Niri jambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo kuri urwo rutare ndakubatse ku ishengero ryanje, n'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute. Yemwe ishengero ry'Imana, n'amarembo y'ikuzimu ntazogira gute, ntazorishobora. Iri shengero ni iry'Imana, iri shengero ni irya Kristo. Satani ntazorishobora. Ndakubwira, Satani ubasha Imana ntazogushobora, ntazogushobora. Ntuze wigere ubinjika ibitugu imbere y'amageragezwa. Morodekayi yagumye asenga Imana, yagumye aha icubahiro Imana, kandi yaratabawe. Itariki yo kwica Abayuda yaciye ihinduka, ivyete birahinduka, biba hasohoka ivyete vyo guhana abavuze n'Abayuda. Harageze ko abavuga nabi ishengero, harageze ko abavuga nabi ishengero, harageze ko abagambanira ishengero, bifuza kuzimangana kw'ishengero. Harageze ko Imana ikosora kugira ngo bamenye ko ishengero ari iry'Imana ritavugwa mu izina. Imana mwese ibahezagere. Yesu abahezagere. Rema mu mutima ntaco tuzoba, kuko twarashimangiwe muri Kristo Yesu. Kandi ubu Yesu dukurikiye intambara zose yarageze gute? Yarazinesheje. Niwe afise umuheto mu kuboko, afise imyami, avyagiye ku ifarasi y'igitare, ngo yahawe kunesha. Kandi azokwamagira gute? Azokwamagira gute? Rema intsinzi ni ya Yesu. Rema intsinzi ni ishengero. Humura mu mitima yanyu, Yesu ariho. Na isi n'ijuru byo kugwaho ntazoreka ishengero ryiwe. Imana ibahezagire. Hanyuma rero bigora akumva umengo kabaye, oya siko bigenda ku ishengero, siko bigenda ku mugororotsi, naho umengo kagira kabe, oya siko biri. Uwashinze igiti ni wazogira gute? Imana ibahezagire. Yesu turagushimiye kwiriteka waduteye, kaduha kuba imbere yawe ngo tugaburirwe kuvyeze mu ijuru. Urakoze ko ari wenyene ishengero. Mw'iyi minsi dushikwa ko n'amaherezo y'ibihe, shengero ryawe nuriremeshe Mana. Muhemu yera rihumurize ko ari we arihagarariye, kandi urugamba rwacu ruzoshira vuba. Amen. Ni kumurindi yavuze ubuharakaruruka intambara, eji impundu zizovuga. Mpundu zo kunesha dutabarutse amahoro. Yesu uhagarariye igikorwa cawe, uhagarariye abakwizera. Nuko bamone twebwe, hezagira igikorane cacu, ivyo ugomba ubikore mu izina rya Yesu. Amen.